Iki cegeranyo kandi kirerekana ukuntu abanyororo babayeho mu buryo buhonyanga agateka kabo mu mabohero menshi. Abanyororo nta mazi bakironka, nta bifungurwa, eka mbere nta n'imiti kirangwa mu mabohero, kuko mu mabohero amwe abanyororo bategerezwa kwigurira imiti naho boba bagiye mu bitaro. Ku bijanye n'ibifungurwa, akarero notanga ni k'ibohero rya Ngozi ryamaze imisi 19 ikurikirana mu kwezi kwa Rusama atabiharage, mu gihe mu Mpimba bamaze imisi 12 bataronka ibiharage n'imisi 5 bataronka ifu. Icegeranyo ca kati kirerekana kandi abana 71 bari kumwe n'abavyeyi babo, n'abana babayeho mu buryo bugoye cane kandi atacaha bakoze, ahantu hatagira isuku, atani ibifungurwa bibereye abana bashobora kuronka. Ishirahamwe Akati Burundi rasaba rero abategetsi kugira ico bakoze bidatevye, na cane cane kurekura abantu bejejwe n'ubutungane, kwihutisha imanza z'abafunzwe vy'agateganyo no kugabanya abanyororo mu mabohero yuzuye birenze urugero, nk'ibohero rya Muramvya. Akati Burundi kandi irasaba ko amadosiye y'abafungwa ba politika atosubira gusobanurwa ngo anyegezwe ukwa yonyene, kugira ngo imigwi yiga barekugwa ishobore kugira ngo abafungwa bashobore gushikira ubutungane. Akati Burundi irasaba korohereza abanyororo bafunguwe kure y'amaparke bakukira kugira ngo bashikeyo. Mu gusozera, Akati Burundi igasaba abategetsi korohereza amashirahamwe afasha imbabare kwinjira mu mabohero kugira ngo bafashe abanyororo kuvugwa, na cane cane abana bafunganywe n'abavyeyi babo.